namaze kumenya date ibintu nice skavuga ntimuhave muvyemera ntababeshe iryo ni banga narazibemereye n'umukama yezu ntavyazi gusa narabemereye yuko atakintu uzokwigumiza ibintu byose nzobibabwira abari bave bimera nka vya bindi hasigaye sijo reka ivya Sezari tubirekere Sezari twibandanize mu muziki twibandanize muri entertainment ibindi navyo tubirekere bene ivyo bazogira ico bivuze ko nacane ko abari uburere bwinshi mu gihugu bujejwe ibintu byinshi bitandukanye umwose agafata akarere kiwe turi mu muziki turi muri industry turi muri entertainment murabizi yuko muri explosive tutahora tuvuga amakuru gusa mu Burundi sometimes duhora bishika tugasimba gato tukagenda kubazana nandi makuru y'abandi baririmbyi tuzi ko mukunda mukurikirana baba bavuye mu bindi bihugu bitandukanye mwabonye twinjiye mu mwuka twinjiye muri mwuka wera uwo mwuka wera twawinjijemo na Ngabo Medard twajabutse gato mu gihugu cy'u Rwanda aho uno muririmvyi amaze igihe kitari gito atangaje ko agiye guhagarika kuririmba profane cyangwa secular music akinjira muri gospel music muri kano kanya ni ndumwe mu bantu ba mbere batigeze bemera ko ivyo bintu ari ivyo kubera ko Ngabo Medard ntijari ribaye ryambere avuze yuko agiye guhagarika secular music ariko ntibibe mu nyuma tukabona aragarutse kuri za slowly za go down agatoki kamenyereye gukora kamagahese karaheta ariko uko biri kose ikintu cyose kirafise impera yacu kirafise aho giherera Nice Sky ni ikintu kidasanzwe muri kano kanya abantu bo mu gihugu kibaye cy'u Rwanda bamwe barababaye abandi bararyohewe bamwe babona umenga ntibagiye gusubira kuronka kakanovera kazandirimbo ziri romantic zandirimbo zifisa kanovera ko kuryoha z'urukundo umenga bazindi zinkora mutima Ngabo Medard ari mu bantu ba mbere bari bafise amajambo novuga ateye ubwoba mu kuririmba indirimbo zifisa kanovera z'urukundo z'abantu bakundanye n'abantu baba basohokana n'ututa gusohokana no musi nibaze yuko je nanje natanguye kwemeza ko atazosubira kuboneka muri bijya bintu byabaye suri ibintu vyakomeye cyane vyakomeye bwira mugenzi wawe ibintu birakomeye ibintu nivyoroshe nibaze yuko cette fois-ci yakwemeje yuko ari sérieux uvuga ati plus que sérieux muri gospel cyane kugira ngo afate kano kanya muri kano kanya ateguriye tour avyitondere wenyene avyifatire mu maboko abashe gutumira n'aba bantu bakomakomeye nikikwereka yuko Meddy cette fois-ci atazosubira inyuma kibaba nice haize igihe gito urabona ko azoba ari muri Canada next time ego haize igihe gito naramubonye urabona ko ngene nyene bandika worship and testimony tour abari tour y'ibintu vya worship indirimbo z'Imana gusa zazindi za slow down na slowly nande nimuzosubira kuzibona aririmba za Holy Spirit akaririmba yayi za arasema yindi ndirimbo bigeze kuririmba na n'uyu mugenzi we aba mu gihugu ca Amerika nibaza yuko niho natanguriye kwemera yuko no muhunga ari karagenda last time naramubonye ari mu gihugu ca America exactement yari Arizona bayita Arizona ariko aragira iyi worship na testimony aho niyumviye amajambo yari karavuga bavuga ati umutipe yagiye umutipe ntituzosubira kumubonera muri bino bintu vya profane je personally nk'umuntu ndabizi yuko umuntu wese afise umuhamagaro wiwe afise n'inzira yiwiwe Meddy naramwiyumviye ariko aravuga urugendo yagize n'ukungena Imana ubwayo yamiyeretse Meddy aremera neza yuko Yesu yamubonye avuga ati je naramwiboneye yaraje apana vya bindi batwigisha mu bitabo yaraje arankora ko ndamwiyumvira ndamwibonera so nahisemo kuvanura nabijya bintu nkurikira inzira y'Imana ibi bintu natanguye kubona ko vyabaye sérieux mugabo apa yuko natanguye kubona yuko vyabaye sérieux ndazi yuko ari abanyarwanda benshi batanezererewe kino kintu bonovuga ati kubakunzi b'indirimbo ziwe yahora aririmba naje we ndimo novuga ati ntitwaryohewe cyane kumva cyane kubona Meddy avuye muri izi ndirimbo zisanzwe ku bantu kandi mudakunda gospel agacagaruka muri gospel ariko no muri gospel yaje atavyorosha ntiyaje ari umunebwe nico kintu ca mbere je nashigikiye kandi nkumva yuko no kimukundira avura amashugwe yiwe yagarutse atavyorosha yagarutse ari serious muri kino kintu yagarutse ariko aranategura ni worship tour muri Canada yes yaheruka muri Amerika agiye muri Canada I think nibaza yuko azogerageza gutembera ibihugu byinshi bitandukanye aho yatumiye cyane Adrien Misigaro wiri uwizeye yes atuka Cubaba
je nakunze ukuntu yagarutse muri gospel kandi akaza ari serious akaza ibintu yabifashe nka kurya nyene yahora bifata akiri muri za ndirimbo zisanzwe urabona ko ariko arabishiramwe inguvu kandi arakomeje profane ifise abafana bayo gospel ifise abafana bayo ivyo bintu bibiri biratandukanye ku buryo umwe ari muri gospel usanga atana abafana badasangiye abafana kuko gospel n'ibintu baza kuririmba mu ishengero mu bikorane na hehe. Imagine Medi agiye kuzaragaragara mu bikorane igikorane civuga butuma kizobera Ingozi bagaca batumira Medi aho bari gutumira Israel Mbonyi canke bagatumira Medi na Israel Mbonyi ntazosubira kuboneka kuri ya stage. Muri kano kanya ndikeka yuko n'abakunzi ba Explosive tutabibona cyo kimwe hari abumva umenga yari kuguma muri profane cyo gituma nivuze yuko mukanya imbere yuko twakira umutumire wacu muri no minota mike dusigaje tuze kugurura umurongo turabe exactement abantu kino ciyumviro cashajyoheye n'abandi kitajyoheye. Ndazi yuko tuza gusanga ari benshi cyane kuko umuntu yumvirije inkora mutima ya Medi agacagaruka kumviriza akaririmbo DJ kuri ahejeje kuvuza mu kanya gaheze nukuri sinibaza ko yoreka kuryoherwa Cuba je ndibaza umwanya umwe akoze iyo concert ko tuba tumumenyereye aja kuri stage akamara nk'amasaha tuvuge nk'amasaha 3 yari no muririnze asanzwe akazi azi gutamba performance yes n'iyindi naco nzaba ni nka zibiri Holy Spirit ariko za gospel zitari zibiri ni zitatu Holy Spirit nka zitatu ego musanzwe yarasanzwe afise umuhamagaro mugaba akagenda akagaruka kagatoki kamenyereye gukomba afite yagunya nagaruka agerageza kwerekana yananarimba n'indirimbo za gospel zitari nke ako yaranagerageza guzana ahantu biboneka yuko ari fitaniye urugendo byari byaramunaniye kuvavanura no gufata ingingo mugabo ivyo bintu byari biri mu mutwe wiwe canke mu muhamagaro wiwe. Muri kano kanya igituma je ndiko ndavuga ko bishobora kuba ari ibintu bikomeye ubundi Medi mu gihugu c'u Rwanda nibaze yuko ari cyo kimena Big Farious mu Burundi ego sinzi kubona no munsi tubonye Big Farious yanditse ku mbuga ngurukana bumenyi ati jewe ntimuzosubira kunyumva ngo hora baju muri zayu muri zande muri za 6 muri mbega utayivuga muri za ayifizo muri zande nande za umondani na zande ubunyi ndavavanuye navyo ngiye muri gospel. Big Farious muri kahise kiwiwe ku buzima bwiwiwe bw'umuziki igituma ngerageje gukompara zino mpande zibiri ntiyigeze na rimwe aririmba indirimbo ya gospel kiretse mu mwaka uheze igihe asohora album niho yaje kusohoramo indirimbo imwe ya gospel yitwa nibaza ko yitwa Thank You bari kumena mu nyuma aranayigira remix bari kumena Prince Mushindi na Big Zoe bwari bubaye bwa mbere mbonye Big Farious ubwiwe ari n'imvye indirimbo ya gospel harayize imyaka myinshi imwe mu nkuru z'urusaku nigeze kumva zivugwa n'umuntu nigeze kumva ambwira ngo Big Farious yavuze ko atokwivanga ngo abeshanye n'Imana yavuze ati ndize indirimbo za gospel nzoba ngiriye ko nzoba ngiye ntimuzosubira ariko ivyo bintu nivyo vyiza Cuba hari nk'umuntu ashobora kuja nko mwishengero muri kano kanya agenda akihana pe akihana akisarisha n'amabanga yiwiwe akayashira ku karubanda mugani w'abaraho bose bakayumva hama atashe après une semaine ugasanga yasubiye muri vya bindi hakugenda uri kuracyumbagira kumengo weko baragusunika wovuga ati jewe ndashobora kuja mwishengero umunsi umwe ariko ejo jewe nitwaburira mu kabare ntuzonjajinge kubera yuko sindakakira neza. Nice. Mu Burundi abaririmbyi baririmba secular music ntibakunze kuririmba gospel bitandukanye no mu Rwanda no mu bihugu bimwe nka Kenya reka ndakubwire bobo bararimba gospel cyane bararimba profane zura bagiye bastari benshi bice 80% barafite indirimbo za gospel kandi nyinshi wanashaka muga mu Burundi ntitukunze kubibona kuri turabiye kuri Kidumu Kibido yarigeze gusohora indirimbo za gospel yes kandi nyinshi yego namba moja urayizi yes safari ya kwenda mbinguni ni furaha urayizi kandi n'amahiti zarafashe muri kijya gihe kubera hatari bwabe ama YouTube ariko twagiye tubona basubira hajya cyambo cyanuza cya Nice yuko agatoki kamenyere gukomba kamagahese yani baza yuko
ibi ashobe peut-être arigiye umuntu uko Imana yaremye umuntu umuntu agenda arahindagurika arashoye kuba muri iyi minsi ari muri mood yo gusenga cyane birabaho ubuzima je nibaza yuko jewe nzovyemera mbonye 5 mbonye Baba 5 zigahera ari muri gospel agasohora indirimbo 15 z'ama video kuba muri 5 akagira concert nka Israel mbonye kuzuza arena mu Rwanda aho yakuyuzuzaho mu Rwanda arashobora concert ya gospel abadukorera hafi y'ahari ariko reka nabwira ikintu nibaza kiriko kiratuma ngabo Medard ataza mu Rwanda gukora concert ya gospel ni kubera burya aracasa indirimbo nk'izi ntiyashobora gukora concert kuri zya ndirimbo 3-4 abaririmbyi ba gospel mu Rwanda ni benshi Baba hari akantu abaririmbyi mwe ntimubatahura umwanya umwe je inkingere ndabatahura hari ukuri umuririmbyi yashiye kubona yuko yasamaye gatoya agasamara gatoya ugasanga abapeti yahora yibaza yuko azokwama kubita ugasanga arasamaye nibo bariko baramuhusha niko bariko barakora indirimbo z'amahiti ndagwa nk'akarorero kugira ngo agaruke n'indi nguvu arashiye kwemera uwundi mwaka akawuheba kaja muri gospel vyama vyabaye mu ndiri henshi ugiye kuraba mu kwisi kuganye mubona ko menga ni strategy ariko arakoresha ugasanga ni strategy kugira ngo uyu mwaka kwanza ubwo muvuga hama muri 2025 ugasanga umwaka utanguye bonani n'ikindi kintu gihushura Imana yo muhana kugira ngo ametrize akarere ndiko ndavuga cha double J ngo niyo kirarana ngo Imana yo muhana no Imana yo muhana iyo muhana ko zivyo bintu ngandabwira igituma oya ubugabo bw'umugabo nibwo buryo bwiwe sivyo akoresheje niyo strategy nta kibazo erega kandi twibukanye yuko imbere yuko Medi aza muri izi ndirimbo za profane canke izi zuka asanzwe yiririmba ni zuka ni slow asanzwe aririmba yabanje kuba ari muri chorale cyane so nimba yabanje kuba ari muri chorale n'abandi hajya hantu ni guta tosubirayo n'ubundi hama ikindi naco ndamwa kandi karorero Robert Kelly R Kelly yatanguye muri gospel aravayo nkuko kwa ba Medi aragenda aririmba indirimbo harageze igihe Robert Kelly amera nk'uzima za 98 dem Imana yari muhamagara acaririmba Save Me urayizi indirimbo yitwa Save Me yego ndayizi Save Me abantu bose Robert Kelly yasubiye gukizwa urumva mu nyuma ntiyasohoye Fiesta ndiko ndabaza reka ndakubwire igituma Medi bitandukanye n'ivyo muri ko muri baza ko zoba ari strategy ariko arakoresha nari kwibaza ko ari ivyo iyo aguma abivuga gusa ku majambo cyangwa so indirimbo za gospel mugabo naho ariko akora amatuba ariko agiri ariko ashinga intahe ariko arivugira amajambo avugiye Imana yamukuye nahe mushikanye muri kano kanya nice sky nkundira mu minota hafi kuko mu kanya tukaba twakira umutumire nkundira mu minota nka 10 canke 10 irenga gatoyi turabe abakunzi ba explosive ahantu bamuprefera ariko kuko je ndazi yuko Medard mu baririmbyi wa mbere afsafa na benshi mu Burundi kuko cyane gose bino bihugu byacu bibiri turafise ukungene dusangiye gukunda abaririmbyi bamwe hari abaririmbyi bo mu Burundi bakunze mu Rwanda hari abaririmbyi bo mu Rwanda bakunze mu Burundi Medi ndazi ko ari umwe mu baririmbyi bakunze cyane mu gihugu cy'u Burundi turamaze kwibona no mu masho mu biga bw'ivyimanza niye nimero kibazo cyanje kivuga ngo ngabo Medard canke Medi mu prefera muri gospel Medi Medard ngabo Medard yes mu prefera muri gospel canke muri secular music muri kino gihe abafana bibiwe mumvise yuko yagiye muri secular music sike byabaryoheye mwavyakiriye gute indirimbo zibiwe mwamaze ntimuzohava mukumbura ya majambo y'urukundo za ndirimbo z'urukundo z'abagabo ntiyazobura n'abajayo bazokumviriza za zindi nyene y'abagore n'abagabo ntiyazobura n'abajayo bagiye ama Baba ndakubaza ikintu kimwe ikindi kintu kimwe Baba kubera iki za zindi nimba yamaze kuvavana kubera ko atarazifuta ku bibuga gwe azifutira iki ayo zifuta turazifise mu mutima ego umuntu yarakijijwe arereka arabwira abanditsi je navuya ego umuntu akizwa ivyo yakoze ariko bakunda hananditswe ngo barazifise muri phone handitswe ngo zerekeye kwandika ubwo mutubeshe handitswe ngo murazi yo nabikoreye kubera twari kumwe tubikorana ariko ntimuzaho nihani nari ndisiye kuko muvuga ibintu bitanditse ayo migani y'abantu nta hamwe vyanditse mu migani mweka handitse muri dictionnaire cyangwa muri carnet yiwe uravuga ivyanditse yo nabikoreye ariko ntimuzaho nihani Baba yega yavuze ko vyanditse ntiyavuze ko vyanditse muri Bibiliya iyo speech mvuze ngo biranditse Baba umviriza ntiyavuze ko vyanditse muri Bibiliya yavuze ko vyanditse cyo kwera vyanditse muri carnet yiwe cyane muri nuza muri agenda mu migani aje kuvuga ko biri mu migani
nta namwe vyanditse ariko n'ababeshe ni n'abantu bavuga kenshi ndibaza kuko kimukunda gufata aho vyanditswe gusumba gukonserva ijambo iryo jambo nibaza yuko igifise akamaro ari ugutahura message urabizi ko hari ibintu byinshi abantu bagiye barafata ariko umenga biri muri Bibiliya bitarimo nk'ico kintu ndisiyo hasatse ko kitarimo oya nta na hamwe urabizi ko je Bibiliya nayisomye cyane apana ntiwayisomye nta namwe aho vyanditse nasomye narabezanize uratubwira ukugera ibyo bintu mubandanije muvyakira ni muri kano kanya ngabo Meda hari karakora amatua muri Amerika muri Canada agerageza kwiyegereza abantu habwiye ati je narahindutse ntimuzosubire kundonderera hahandi nahora kera Yesu yaranyiyeretse agakiza kaje katashe mu nzu yanje agatanga intaye y'ukungene apa yiwiwe vyagiye yaravuze intaye y'ukungene n'umugore wiwe yakijijwe aravuga ati jewe umugore wanje yatanguye atantahura ndamubwira ibintu neretswe ndamubwira ibintu nabonye ndamubwira ama visions ama reversions then agatangura atavyizera mugabo after nawe nyine yagiye arandujanya gato avuga yuko nimba ari kimwe mu bintu biriko biramuryohera muri kano kanya biriko biramunezera cyane mu kubona muri ako gakiza kiwiwe n'umufasha wiwe canke umutambukanye wiwe baheruka kubakana heze igihe kinini bubakanye mwese mwamenye yamusanze mu gakiza bakaba bari kumwe bose babinezerero nk'umuryango n'umunezero udasanzwe kuri we n'umunezero udasanzwe ku banyarwanda n'abarundi bamwe bari basanzwe bamukunda mugabo no kundi muce abandi nabo babona umenga hariho kakanovera ku muziki bagiye kubura na cyane yuko mu Rwanda abantu bese bakurikirana umuziki abanyarwanda bariko baradukurikirana kuri Explosive kuri Buja TV baza ko bishingira intahe Medi arafise uburyo bwiwiwe yisangije bwo kuririmba ego Bruce Melody arahari ego Doben arahari ego abandi barinzi bakomakomeye barahari mugabo ntibashobora guhamplasa Medi ahantu Medari nta wundi muntu numwe yohaba afise twatuntu twiwe yisangije na cyane ko kugeza kuri kano kanya yarakiri umuririmvyi wa mbere mu gihugu c'u Rwanda akurikirana cyane gusumba abandi afise indirimbo zifise ama views menshi ku buryo yaramaze n'imisi mu miseze afise indirimbo nibaza ko ari nayo ndirimbo ya mbere yigeze kuba indirimbo ya mbere igihe kinini ya meme no kuri niveau ya East Africa ifise abantu benshi bamaze kuyikurikirana afise indirimbo zimaze kurabwa n'abantu benshi afise abafana mu bihugu nka Kenya Tanzania Uganda si mu Rwanda gusa bari bamumenyereye nk'umwami w'imitoma nk'umwami w'amajambo aryohera amatwi y'abakobwa benshi cyane ko yarasanzwe afise abafana benshi b'abakobwa ndabarindiriye mu minota mikeyi na Sky umuntu wa mbere yanditse message yavuze gute none nkwenze juste yarasanzwe afise abafana benshi b'abakobwa cyane gose ubu yagiye muri gospel agiye kugira abafana benshi bo mu mana hari umuririmbyi mu Rwanda yitanga umwami w'abana ndakubwira ikintu kimwe ibya Cezari mubirekere Cezari ivyo ntivyanditse Cubaba ego biranditse mbwira ingene ushoye gufata abafana bagufana ku ndirimbo z'imitoma uravuga canke indirimbo zo mwisi hamukazura baha gospel kwaguma muri ya chano hindura na chano mushasha oya je ndibaza yuko bizogabanuka ndiko ndibaza yuko bizogabanuka fame fanatisme yiwe ishobora kuzogabanuka kubera ndababwira ikintu kimwe mu Rwanda hari umwami ivyo bintu vya gospel yamaze kuvyifatira yitwa Israel Mbonyi Medi afise impact nini ya mu muziki mugabo ndikeka yuko atazoshikira ahantu Israel Mbonyi ashitse muri kano kanya urazi gituma yo mushikira kana murenga Medi afise originalité yiwiwe hari umuntu yaje ku murongo yes allo Buja TV nibaza ko muhinga bw'ivyo maza kugerageza kuduza ijwi ry'umuntu aterefone kugira tumwumve kuko ndikeka ko yoba ari karavuga mu gatamwumvise neza niho mvuga ati Medi afise ka kantu twama turiko turavuga muri Explosive ka originalité yiwiwe arafise ukuntu aza nka Medi ntiwumve Israel Mbonyi mu gihe ariko aririmba gospel uramwumva ko ari Medi Israel Mbonyi nawe yarafatishije ilevre kandi arafise ahantu hanini ya cyane amaze gushika na cyane yuko iyo banamusumvya na experience muri gospel music yes allo yes allo mwiriwe allo mwiriwe neza yes muri bande mutwakwiye muri he allo muri bande mutwakwiye muherereye he jewe ndi Ngozi witwa gute papa wanje nitwa Holance ndabakwi Ingozi ndi kumena na Sky na DJ Crew
turiko turayaga amakuru yerekeye Ngabo Meda canke Medi. Ego. Ngira wagerageje kubikurikirana uri umukunzi wiwe hehe exactement muri gospel canke muri secular music? Ego nabikurikiranye none rero jewe icyo numva ni vyiza kuko ushobora gusanga abafana biwe bazoheza nabo bakaza barumviriza ubutumwa bwiza bw'Imana azoba ariko aratanga. Yes. Eske nubona yuko bizotuma abafana biwe bagabanuka kubera ko bahora bamukunda kuri twa turimbo tw'urukundo? Tubashira muri moto. Bakunze guca bavuga bati rien n'est sans raison, hari umufilosofe umwe yakivuze. None rero numva yuko ushobora gusanga kuko atakibera ubusa nyene. Oya nta kibera ubusa. Gutyo n'abandi bantu uzoshobora gusanga batahora bemera Imana bagiye barumviriza amajambo avuga ugasanga azoheza batahura ubutumwa bw'Imana buzoba cya kuri kuko Imana itora bishatse ikabatora umwanya ishakiye kandi Imana ntitora abakomeye ahubwo ikomeza bitoye nuko ikintu genda bashikiriza ku muntu yoba yibaza ko ari karigirisha kugira raza baririmbye bamadukorera utuntu two kwihisha no kugira iki kugira tugume tubakurikirana wewe umubwira iki bizabindi bitwa amashowbiz nuko yotahura agafata umwanya wo kurindira akaraba iherezo ry'ibintu ko umwanya utubikira byinshi cyane gose murakoze cyane sawa mugira umugoroba mwiza ndabakurikirana nanje sawa merci beaucoup abanyengozi turabakunda muti bujati barabatahije ariko rero Baba ari akantu kamwe sinzi ko muri akabona yes mu gihe umuntu yamya ayoboye Baba mu gihe yamya ayoboye uzorabe nko kubaririmbyi benshi genda guha nk'urugezo kuri Sugu J kuri Joshua sivyo yes urabona ko yaciye aba pasteur pasteur kandi akomeye yaciye aba prophet yaciye aba prophet garade si wamuhaye prophet pasteur oya sinzi usuma ama bishop nawe bishop ngira ari babalao bari bishop bafise amasengero menshi nibaza yuko basazocagerageza akore nyine akantu yashyireho urusengero kugira ngo byume byumutse nyine Ngabo Meda abe pasteur yego byo bana byiza cyane nibaza yuko byo dusome message ati mwiriwe ni Richard Bukavu hami vya gospel yo mu Rwanda na Bruce Melody azoyiririmba kubera gospel yo mu Rwanda niyifashe entertainment aho nta birenze kuri Medi c'est vrai uwo muntu avuze ikindi kintu uwo muntu avuze ikindi kintu abishize mu mpamvu za business ntiyerekanye ko ari ibintu by'umwuka byo byarabaye avuze ati yo baswitchinze juste kubera abonye ariho harakanoti kuko biravuga yuko bujya hajya ba Israel mbonye bari mu baririmbyi ba mbere binjiza kanoti kenshi gusumba n'abaririmbyi ba Sekira so nawe nyene byoshika ntawe ubimenya ariko Jesse nibaza ko yaba yabigiyemo juste kubera ayo mafaranga Baba mureke avuga icyumviro ciwe salama abantu banje ndabemeye vyemere ndabemera cyane ndi Emmanuel meaning hama jewe ku bwanje byatanguye neza kuko byaranguye neza kuko yaratahuye Yesu Kristo arabona ko yomugira mukuru mu buzima bwiwe cokora azotakaza abafana kuko ku mitoma nta wamukoreramwo kabisa niwe yatumye menya gutereta kabisa hama big up sana turabemera kandi turi kumwe hano mwitaba ni Gitega yazuko ari Gitega ariko no ngaha mu Kamenge hariho itaba imbere yo mu Gasenyi yes thank you so much niwe yatumye menya gutereta ibintu birakomeye cyane niwe yatumye menya gutereta ntakundi abantu mwihangana abantu bari mukunda imitoma ya Medi mwihangane aragiye kuririmba indirimbo z'Imana ariko ntazofasha benshi Hello mwiriwe nashaka kubabaza kubijyanye na Medi urahaye ikaze papa wanje urinde utwakwiherereye he ewe ndi beda mu mbaba Ingozi Ingozi ahantu bita mu mbaba nashaka kubabaza none agiye mu bintu byo kuririmba gospel kubera bijya abakenye abafana ntituzapfura dusanga mengo ariko
araduryohereza nkuko tuza turirimba. muzoga wabona umenga ntari seri Ego prema kubera ari karimba twashimwe tw'urukundo urumva ko twaturimba kabisa twigisha mu rukundo kandi ugasanga umengo turafashe. yakijijwe papa uvyumve ko yakijijwe yapfapanuye n'ivyisi Wende ko yakijijwe nazo kuririmba indirimbo z'urukundo nyene yazeze Burundi. yahevye ntazosubira niba mufata niba mutega uzomutera ibuye tuhindura uje kumviriza za Bruce Melody Yabigiwe. hewe ntazosubira yarahiye ararengwa Basha natwe basha reka muri gospel rero agiye gukora navyo tuzobimenya tuboneka ko hagifasanga kubisa mu muziki cyane. reka tubitega amaso turabiyo bice Murakoze. urakoze cyane Murakoze nawe. n'abandi barivyo mu Rwanda bagiye kuronka abafana benshi uramaze kubona ivyamamare ku ma Instagram zabo iyo bakundanye baravyamamaza cyane iyo bafise abasheri bashasha hama bahebanye baca bakora iki kuri IG ugiye kuraba amafoto usanga ari zero ndabesha nice nivyo canke ya mafoto bari kumwe bakundana tusanga nta kuntu usho gukorera abami babiri je mugiye rero hakiriko ya ma video ya kera y'indirimbo z'isi sindavyemera nico gituma hariho nabandi bataravyemera gushika no saa kandi baze barabona iyo yavuye baze barabona ko yakijijwe yes hello ni ya salama nawe ni sawa urinde utwakwiherereye he Mukayanza witwa gute Nitwa Akayita. uri Mukayanza hehe neza aho kuri centre Ego kwisana. nakubari sana mukanya tugomba tubagendere Mukayanza Nyamukuru ya Bface hewe ushaka amakuru yande Hello. yanyereye amakuru ya Bface nuko yasohoye indirimbo nshasha bari kumwe na We Love Music Yes. baje ku rubuga rwiwe bamushigikire barabe bishasha vyiwe ati hello mumeze neza ndiko ndabakurikirana 5 sur 5 kuri Buja TV hama medi ni vyiza kubagarutse muri gospel burya kugwa ni kugwa ikibi nukuguga herayo rero ko agarutse ni vyiza cyane ndi Melissa mu Kinindo Melissa turagutahije cyane thank you so much Melissa Hi Q Baba nice na DJ Clue vraiment narimba kumbuye hama medi vraiment je kubganje mbona ari sawa gukizwa ni sawa kandi song ziwe za gospel zizoba zisosa kabisa gusa mu muziki tuzomukumbura muga ntaco yes allo yes allo allo yanyereye yabandanije ati gusa mu muziki tuzomukumbura muga ntaco reka aho umunyenga n'abakizwa natwe turakizwa reka tube turumviriza Bruce Melody na ba Chris Easy hama ico kwihisha ntaco ndibaza ko atari ico kuba medio kwihisha ngo yibaza ko atari ico ubu yaratoranijwe tuzoguma tumufana kuko rimwe na rimwe na gospel abantu dukunda music nazo turazifana c'est la douce from Congo ariko nivyo la douce muri Congo turagutahije kandi umukunzi wacu natwe turagukunda cyane DJ Crew nibaza ko yo kwitegura kuduha indirimbo twakira umutumire wacu umunsi mugareka ngende nitavye umuntu hallo mwiriwe papa wanje Ni more urameze neza turashima urinde twakwiherereye hehe jewe ndi kumusaga ngaha kumusaga ntimufyina hewe egome natwe turi kuri Buja TV twariko tuvuga kuvyerekeye muri ivyi yitwa Medi wowe uramuzi ndamuzi Medi umuririmvyi aririmba imiziki akaririmbo yaririmbye kambere karakuryohera kitwa gute asa yararimbye amazi asuma ntantera ubwo amazi asuma ntantera ubwo nakubari sana ewe ubu rero yavuze yuko agomba azararirimba indirimbo zo guhimbaza Imana gusa ibintu vy'urukundo yabihevye asa ega n'ubundi niyo yari Imana yakunze narabe dukorere kweri turabe natwe tuzosiye yego sha ariko n'ubundi wari usanzwe umwikundira muri gospel music ndamukunze kubera indirimbo bakoranye na Satwi gusa ntabindi asha haya ngo Sadbi agomba yica umuntu Sadbi nawe nyana aragoye mugabo muje muri featuring acagenda kuniguye asa Satwi nawe n'umuntu twubaha yana nahi Bujumbura yego
hewe mugira umunsi mwiza reka tubazanire umutumire wanyu yes ati ngo hariho wagusabye ngo mumutohoreze amakuru ya DJ Paulin na Double J naco bitwaye tuzoyabazanira soon twibutsa abakunzi bacu bagerageza kubandanya badutelefona ku mapel kuri WhatsApp twibutsa yuko bidakunda mukoreshe apel isanzwe canke muturungikira ubutumwa bugufi turaza kububona ati ndi eri ibukavu nukuri ibiganiro vyanyu biriko biraduhimbara none ubu umuririmvyi afise indirimbo nyinshi z'Imana amwe mubona rinde mu Burundi ntiya prestige sinzi aho yashatse mu Burundi nibaza ko ata muntu asumba Apollinaire indirimbo nyinshi Apollinaire bashobora kuba baramusumbye hari n'undi yitwa Dudu nibaza ko ashobora kuba se nyinshi gusumba Apollinaire ariko amahiti ni Apollinaire Apollinaire afite indirimbo zidapfa zo kwa mahiri byose yes ariko hariho n'abandi bari benshi Emi Mungagara nimba ari mukuri akomerezaho gusa hari naho usanga ari showbiz byo nashika nice sky reka twakira umutumire wacu tuzogaruka ku makuru ya Medi next time mu bindi bintu bigiye bikurikiye muri kano kana tubafitiye umutumire kandi adasanzwe mugumane natwe hanyeri kuri Buja TV muri Explosive muraza kuryoherwa cyane kandi gose let's go DJ Crew